Iyi ni inzu imwe, iyi ni inzu igeretse rimwe, hanyuma niyo kubamwo umuryango umwe, ariko kandi twayubatse mu buryo umuntu ashobora kuyigaburamwo kubiri. Umuntu ashobora gupangisha munsi hanyuma akaba hejuru. Hanyuma irafise ivyumba, hejuru ifise ivyumba bitatu, navyo nyene bifise. Niho hasi ifise icumba kimwe. Ifise kimwe. Na cuisine. Na douche na toilette. Ego na stock. Na kumesera. Aha hejuru hacagira ivyumba bitatu. Aha cagira ivyumba bitatu. Icumba ca mbere ni iki, murabona ko gifise n'umuryango wo hanze. Ego gifise balcon. Ni balcon. Wabumva ngo je nataha mu Burundi sinzoronka ahantu mbahisanzuye hari umutekano. Mwabiyumvireho ku buryo batasha bavuga ati je ntashe ntagihinduka ntashe muhiri wacu mugabo umutekano ni kwako nyene bahantu heza hari internet nziza ko benshi abaga ati sinshaka kuba no support internet mu Burundi mugabo mwumva ko mwamaze kugikemura ico kibazo ca internet n'abari ino nyene kugira ngo tubadapte muri system shasha ibintu byo kuba mu bintu vya kera babe update apana kubaho ubu telefona ugasanga umukozi nta na telefone afise abari amatelefone gutya ayi ugahamagara ugasemera ibyo ntibizosubira ifo yuko tuja muri iyi monzi nyene tugezemwo twiyadapte kuri system n'abandi bageze mwaravuze jo ko mushaka guhindura igisagara kucubaka nyene mukigire Dubai Miroir ifatanye na Buterere Est-ce que murafite projet yo kuja mu quartier yandi surtout ya kera za Cibitoke za Mutakura Bwiza Buyenzi kugira ngo naho nyene mwubake mukora ibigwati bingana nko kucanke mwabanje kuja mu quartier mashasha ngira ngo ari yoroshe kuronka ibibanza. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Nizere ko mumeze neza. Je ndakomeye cyane. Uno munsi uko bibona nambaye ijire yabubatsi bisigura ko nasuye muri chantier kandi ya BMBC. Heza nakoresha igani ndabereka Diaspora City aho bari bakiri muri chantier ariko bari batubwiye ko bari kubarubaka mu gisagara. Bisigura ngo hari hano bari kubarubaka. And naje kuraba ko vyukuri bariko barakora nsanga ega amazu barahejeje baradugije mugabo shaka bantembereze batwereke iyi projet nayo nyene yitwa nyene bayikoze namazu ari muri Miroir ya mbere Miroir nibaze ko bavuze ko batanga kuyubaka ubwa mbere nibaze ko bafite umugambi wo kwiheza yose anyways reka ngende ndabakire nabo banyakira muri chantier yaho matuganira tubwire kuri projet yabo kandi nkoze ibiganira nk'ibintu kugira ngo mbanze nereke abarundi bari mu makungu n'abari mu Burundi ko hariho abaje bariko barakora mushaka mutarabona umuntu nyene iyi projet ya BMBC mbwa ndamaze guhana nabona umujona akiri muto mwumve ko hariho abantu bari ku kivi no kugira ngo vyinspire n'undi muntu wari wose ari hanze ari mu Burundi ko nawe nyene akore atange umusaruro mu gihugu ciwiwe reka ngenda bakire kandi hama tubwire kuri projet yabo yo ngaha muri Miroir ya mbere Ndasubiye kuba ikaze kandi muri Siren Vibes. Murakoze. Meze neza. Turaho turashima. Urakomeye. Ego ni sawa. Munyakira namwe muri chantier yanyu kandi. Karibu cyane. Uko rumaze imisi ngendera mu machantier bazi ko muvuba muzonigisha n'akazi ngene bakora mu bintu kubaka. Karibu mu hasi akazi kuye kugira ngo mvuye ngaho basi ntane na bitanu. Twasha tuguhakanda. Why not? Uyu se kwa sakandi muri Miroir muri chantier yanyu encore une fois mugabo cette fois si mu machantier. Imbere ko mutubwira projet yanyu mugabo shaka manze mugidondore kandi ko batavyiganiro ca mbere mubanze mubibwire babanze babamenye hanyuma mutubwira kuri iyi projet tugira tuyako no munsi. Ego amazina yanje nitwa Umukunzi Katia Benita nkora muri communication et marketing byo muri BMBC Group. Murakoze cyane nanje nitwa Mutore Nemi Jean Dodier nkaba ndumwe mu bakora mu gisata ca commercial. Ego mwabumvise nibo tugira tuyakanda no munsi gasura kandi tuyagire kuri projet nizere ko abantu baravye imbisi ya Diaspora City nk'amaze gutangura kugura amazi baratanga kubarondera. Baratanguye kuturondera abatarabarondera muza kubarondera musanga amazi yaheze kuko urumva amazu ntabari menshi ntibari bitigira byinshi ntibari bitigira byinshi nk'akarorero nko ngaha n'amazu 15 gusa ariko yamaze umwanya mutonye cyane ni bimwe bitanga kari kure kajya bari n'amaguru ego iyi projet twa gute mugira mu dutembereze sinzi ngo mutembereza gute mu idusigure muko muri twereka kugira ngo abantu bashaka ko hari abantu baguza
amazu ngaha batari mu Burundi bataranayabona bifuza kuyabona bavuga ati rega bwa mundi yanzu yanje igira ihere yanzu yanje barayimaze. Iyi projet twa gute? Iyi projet yitwa BMBC Homes Miroir 1 iri muri Miroir nyene hama ni projet ubu two turagurisha kare muri BMBC Homes Diaspora City twako turagurisha tubatumira gushobora kwiyandikisha tubatumira gushobora kugura cette fois-ci sibyo turimwo tuje kubereka kujya mwavuze ati ifo yuko abadukurikirana baraba ibikorwa aho bigeze ngene bimeze ko BMBC byukuri iri kirubaka canke aramatangazo rero turi ku kivi two turakora ino ni parcelle ifise amazu 15 yose afise banyeneyo ni kuvuga yuko deke aheze barashikirizwa bayabemo ko baramaze kugura yego bisabira ngo umuntu azakora ataraguze inzunga hano kuri wihangane aha ni kubereka gusa bashaka batwereke ivyo bamaze gukora kugira ngo mwumve wa mugani ko atari amatangazo ko atari ama bla bla ati muje kuvugira mu miyaga turabiyanye mu byo hariya anyways iyi ni inzu imwe ya mbere ego dushikiyemwo ingana gute yubatswe mu buhe buryo sinzi ko mwoshaka kwitutembereza kugira ngo tuyivisite kumburana nyene aniyayibona avuga ati Sun Vibes thank you kunyereka inzu yanje. Iyi ni inzu imwe iyi ni inzu igeretse rimwe hanyuma niyo kubamwo umuryango umwe ariko kandi twayubatse mu buryo umuntu ashobora kuyigaburamwo kubiri umuntu ashobora gupangisha munsi hanyuma akaba hejuru cyangwa umuntu akayigira imwe familiare akaba hasi no hejuru ni kuvuga ngaha aturi ni muri salon urabona ko ifise plafond nziza cyane ya gypsum ifise n'amatara meza cyane hariya ni cyumba cya mbere cy'abashitsi gifise nacyo nyene gifise salle de bain yayo aha turi muri cuisine hanyuma hirya gatonya hariho stock hariho stock hanyuma naho kumesera naho kumesera hanyuma twinjiye aha umuntu haraka toilette kabashitsi hanyuma aca tuduga muri etage wabonye wa muryango uno ni umuryango usohoka ariko turashobora kugara hajya bagakoresha hejuru gusa ego ni escalier urumva escalier uko zitavuna zitamukiye urumva ko zitaruhisha chatushikira rero muri salon Chadushikira rero muri salon. Iyi ni salon ya kangahe? Ya kabiri. Murabona nayo nyine ifise dese nziza. Ifise dese nziza. Murabona byande tubabwira ni turabashiraho umwanya wa telefone, wa connection, television. Nama please urabona ko akwiye. Ego. Rero iyi ni salon ya kabiri. Ni kuvuga umukiriya wacu arashobora kuyikoresha nk'abantu yiyumvamwo akaza kubakirira hejuru hanyuma abashitsi basanzwe bakaja hasi iyi niyo twokwita ko ari principal salon principal ego hanyuma irafise ivyumba hejuru ifise ivyumba bitatu navyo nyene bifise niho hasi ifise icumba kimwe ifise kimwe na cuisine na toilette ego na stock na kumesera aha hejuru hacagira ivyumba bitatu aha cagira ivyumba bitatu icumba ca mbere ni iki murabona ko gifise n'umuryango wo hanze ego gifise balcon kuvuga umuntu ini ni chambre ya mbere irafise toilette yayo inayo ni balcon umuntu arashobora kuba yirarira ngaha ariko ngaha akaza kwateramira akayaga n'abagenzi bahajya ego bagahamagara bati mwafungura nibyo hanyuma toilette niyo
hanyuma igikurikira ni chambre principale urabona ko ari chambre niniya cyane ni chambre niniya cyane ifise nayo nyene salle de bain yayo naho nyene ziba zifise zanzira ya telefone television internet n'ibindi kubera iki ngaha umuntu turashobora kumushyiriraho na bwa buhinga bwa visuel yibereye ngaha muri shyamba arashobora kubona ibintu byose biriko biraba mu nzu yiwe canke agatelefona umuntu wese ari ngaha atarinze arava ngaha muri shyamba ni ukuvuga arashobora kuvugana n'umuntu ariko arateka ashobora kuvugana n'umuntu ariko arakora jardin yibereye ngaha mu cyumba kandi abona ivyo ariko arakora urabona ko nayo nifise na plafond nziza cyane izo ifise amatara meza urabona ko ntituraheraheza ariko izoba ifise n'impome nziza urabona ko ndamunganiye gato ku byerekeye ubwo buhinga yuko ushobora kuba uri mu cumba ukabona ibiriko biripasa haba kugukonserna wewe haba basi muri territoire yawe no kuvuga basi muri parcelle yawe hanze rimwe twabwira bya BMBC Homes numva hari BMBC Homes ijejwe ku entretenir parcelle ngene imeze hamwe na BMBC Security no kuvuga ni babantu bita umutekano y'amakamera de surveillance akora hakoreshejwe na internet no stop donc ntibicika kugira ngo umutekano ntuzobe ubangamiwe donc uri ngaha anye muri BMBC Homes ube utekanye donc ata ibintu byo kuvuga ati ndafise ubwoba bw'iki mbega hasi abashitsi bameze gute abana bariko bakinira ariko nabona umwana wanje donc ukiyenketa nuko ni ivyo ariko kandi n'uri hanze arabandanya akontrola inzu yiwe abandanya abona ibiko biraba mu ari hanze iburaya ari hanze iburaya abandanya akontrola inzu yiwe umuntu yinjiye abamubona canke araronka message ikintu kibaye arakibona donc ni bwa buzima babayemwo hariya mu bihugu byabo twazanye ngaha rero dushaka yuko baje bo kwisanga hanyuma babandanye batembera igihugu cyacu ntibagume hariya gusa ariko urwo abumva ngo jeri nataha mu Burundi sinzoronka ahantu mbahisanzuye hari umutekano mwabiyumvireho ku buryo batasha bavuga ati jeri ntashe nta gihinduka ntashe muhiri wacu mugabo umutekano ni kwako ni nyene bahantu heza hari internet nziza ko benshi abaga ati sinshaka kuba no support internet mu Burundi mugabo mwumva ko mwamaze kugikemura ico kibazo ca internet n'abari ino nyene kugira ngo tubadapte muri system shasha ibintu byo kuba mu bintu bya kera babe update apana kubaho ubu telefona ugasanga umukozi nta na telefone afise abari amategura gutya anye ugasemera ibyo ntibizosubira ifo yuko tuja muri iyi monzi nyene tugezemwo twiyadapte kuri system y'abandi bageze ugatelefona ati Peter Duga ndagukeneye ko nyene hariho n'abavyeyi batubwira yuko abana babo vyanse yuko bagaruka ngaha gutembera gusa kugaruka mu Burundi ati ntibikunda kijya gihugu sino gisubiramo ariko hari imiryango myinshi bamwe bati nukuri mwarakoze abana hariyo amatemwanyaje ariko mbuga abana bavuga ati wow twari twarahombye kumbe birashoboka mu Burundi bwacu birashoboka abantu bafise abavyeyi bafise abana vyanse yuko bashika nga kubera ko batinya amazu bashikiramwo ko batobadapte ni kuvuga twebwe turabibafashamo ego kandi twama twaronse amatemwanyaje menshi bavuga ati mwarakoze abana bacu basigaye bazi Burundi nibo basigaye bakatisha itike z'indege bafite zaka gato ncisha mu gato uyu muntu w'umu particulier nyene yigeze tubereye mu client abana baravuga ati sawa papa uri kurubaka mu Burundi tukazoba déçu nukuri uzodusubiza amahera yacu twarishe itike vraiment zo tudeseve ariko kuva bamaze kuza bakabona ati yanzu bubakiwe internet tu ibintu byose bimeze
neza cyo gati donc unye chaque 3 mois baguma baza kuvuga ati twaratangaye donc ko twari bafatanyije gushikira ahantu heza bakaca bagira n'agaklima kacu ko mu Burundi gameze neza na zanjya zacu nivyo bari biyatanze ko bitari byiza na security amatara adacika ngaha mwaravyumvire vy'amatara vy'umuyaga nkuba ego cyane ngaha durakoresha za nzira zibiri kuvuga turakoresha umuyaga nkuba wa Regideso turakoresha kandi n'umuyaga nkuba w'izuba ego nico kimwe na ya systeme ya nuzenya ya mazi naho nyene nuko nyene rero bageze ata amatara acika ata amazi acika internet ari sawa security ari sawa BMK umuyaga nkuba twarababwiye BMBC Energies niyo ibije nico gisata donc natwabwe ko dusama departement atandukanye ku buryo imwe ikompleta iyindi n'indi gakompleta iyindi kugira ngo twuduzanye tugana kwa kindi cyumba ego uyu muntu mugabo za muri inzu za musi ngindaro yari yayimukira ikindi cyumba cya kabiri ni naco nyene gifise plafond nziza cyane bariko barakora itunganya impome zizoba nziza cyane nayo nyene zizoba ifise za nzira nyene za internet telefone no kuvuga kila chumba cyose kizoba gifise telefone kizoba gifise na internet na television n'inzira ya television no kuvuga donc bizoba bikwiye kila chumba cyose kiba gikwije ego asigaye kimwe I guess niki voilà ikindi cyumba kigira gatatu kizoba ari icyumba c'abana naco nyene kizoba gifise za nzira nyene za internet telefone na television no kuvuga umwana ashobora no kwigira canke umuntu akahagira biro kubera ko turafise abakiriya benshi basanzwe baje ngaha babandanya akazi yego cyo basanga nta bana afise yego nta bwishiramwe cy'abana bisigura ngo inzu yose hamwe ifise ivyumba bine na douche toilette ni zitanu douche toilette zitanu yego wow zitanu uko ngaho hariho iyindi nivyo ngaho hari na zibiri ziri hasi twabonye hajya hanyuma kila cyumba cyose nkuko twabibonye gifise balcon yayo nabibonye navyo kila cyumba gifise balcon yacu ego amazu yose mwaramaze mbona umengo ntiyubatse ku rugero rumwe mu guhera mu guhera zifise plan imwe mugabo ntimuzudugiriza rimwe zifise plan imwe ariko bivana n'ingene umukiriya aje kuko iyi projet canke mu maprojet menshi twatangura kubakira umuntu yarishe 20%. Rero hari umuntu arenza ya 20% akagira 50%. Rero ntasho ababinyarukije no kuvuga abakubwiye ati jewe inzure yanje ndayishaka umwanya muto hari n'abatanga amakashi rero umva utanze amakashi sico kimwe n'umuntu ndariha mensualité ego ko aha muri miroir ari kasekera bayitera mu muceri nibaza ko hari ibibazo vy'amazi nta humidité nta kumuntu azomwasanga inzu yiwikiranuka kiragira odeur voilà ubajije ikibazo ciza nkuko mwabibonye hasi twebwe twaradugije cyane turi hejuru y'ibarabara nk'amasantimetero ashika 70 ni kuvuga nta mazi azodutera ariko kandi amazi yacu azogenda washike mu mufurege vyoroshe cyane ni kuvuga aha twe twaraduze hejuru y'abandi twaduze hejuru y'abandi kandi bizoba ari vyiza cyane mwaravyiyumviriye kubera iki ndabuciriyemo kubera ko nitwe twatanguye ngaha donc systeme yo ngaha rero turayizi tumaze imyaka myinshi twubaka ngaha nikimenyamenya nahajya hirya iriya nzu iriya nitwe twayubatse iyera oya inyuma yayo inyuma y'ishuri nitwe twayubatse rero
ucubona yuko aka karere turakazi turazi icokorwa kugira umuntu aba ngaha ntagire ingorane. Yego. Mbega mu bakiriya banyu hoba haragize uwidoga kera kugira ngo mufate kuri experience yiwe abandi mu batunganyirize birenze vy'uwonye yashobora kuba yaragize ikibazo. Ni ukuvuga twebwe twaje turi abajene bakora ibintu bigezweho rero biyemera yego bigezweho rero biragoye yuko abakiriya bacu batwidogera ahubwo abo twakoreye bwa mbere iyo binjiye mu nzu z'ubu niho bavuga ati ashaka kiyagiye naho nashimye uyu mwararengeje rero kubera ko tuguma twiga twababwiye ko dusanzwe dufise n'ishuri ego tuguma twiga ntiduhagarika nk'uyu arashobora kugenda kwiga mu mwanya mu misiza canke jewe nkagenda no kuvuga tuguma tuja koreka ariko kandi turafise partenariat n'ama societe yubaka yo mu Bushinwa Swede mu Bwongereza n'ahandi tuguma tugenda kwiga ucawumva yuko n'abantu bazoja muri ayo mashuri aho bazogira ama stage hazoba hahari. Yego. Mwarizeho n'abantu benshi mubakira amazi. Yego. Mugabo barabiza bari mwete muze abandi ntibabura abapinga bahari ati nta kintu na kimwe gikozwe n'umurundi gishobora kuba ari ikintu kiramba gishobora kuba ari ikintu ciza biramaze kubashikira mu n'abantu babo bavuga ati muravye ivyo mwakoze mugasanga ari abacari abantu bavuga ati nko BMB n'abarundi ijana kwijana urabonye nta shaka kubaha inzira bayubake biramaze kubashikira. Bo birashika cyane cyane biva ku bantu bo ngaha umuntu akava ngaha mu Burundi umuntu akaduha akazi ari muri Amerika akavuga ati voma nta wundi muntu duhaye ni mwebwe ariko umuryango wawe akavuga ati oya reka ntibishoboka ntibishoboka abo bantu ntibanazwe ariko bikamutangaza rero hari n'abaheba kubaka kuko byabacanze abo ngaha bavuze ati no ivyo abona amatewanyaje abo tumaze kubakira bari kumwe hariya bakamubwira ibindi akabura ico afata n'icareka arabavuga ati mbo sino kwiteranya n'umuryango reka mbe ndabihagaritse canke ugasanga bace bamuronderera uwo bo barondeye bataza hano bamukuye ta bikora nabi yo n'abantu agaca yidoga baca baduhamagara muri modification nicyo kibazo gihari kuko dufise ngaha amazu ni kuba sinzi ko tuzoroka umwanya canke wobaho kugira ngo mushobore kuvisita amazu y'aba particulier two turubaka donc umuntu inzu barayiheza ageze kuyinjira agaca asanga nta naho bisa n'ibyo yarashaka agaca aja mu yandi ma dépense yo kuduhamagara tumodifie bijya byubatswe nabi ikindi naco umuntu ashaka kuza nko kuri bureau umva bakavugana afisa bamwakira mu marketing bakamusigurira ngo banzumbwire ngo umuntu nyene byo ngo abangaha mu Burundi sawa donc amaze kumva ko abangaha mu Burundi aje kwasi ivyo bintu biri seriye urumva ariko abantu donc baba bafite experience yuko twabakoreye no cha bonyene aciye aja kubaza abandi ati none ndakubaze wewe ko wabakontakse ko bagukoreye byifashe gute agaca garuka ariko bwa mbere yari yihebuye nyene kubera ngo tukubera turabo mu Burundi ariko birabaje kuko ukuntu abantu babibatse ko abarundi batari badafite ubwenge buri enough gukora ibintu vyiza kandi aya mazu yose ari ngahe Bujumbura yubakwa n'abarundi nyene abafundi n'abarundi abakora amaplan n'abarundi abashanga isima n'abarundi Jekizo mbaza none uyo mu ingénieur kuba atubara umurundi est-ce que ucanga isima agashaka itafari numuki ko baede bose atabaede bazana bavuye hanze udashaka kuba contrôler non plus bose sinumva ikibazo mufise ikindi kibazo gihari kuko turatembera cyangwa tukagenda gukorera ahandi hanze uravye nko muri Sudani abafundi bahari abaengineer bahari n'abarundi Uganda u Rwanda Kongo hoho urumva ni benshi cyane Tanzania meme na Amerika abaengineer baho nibo bubaka ibintu bikomeye nibo bantu baciye ubwenge kasanga bavyize ngaha nyene mu Burundi ahanyene mu Burundi ivyo bihugu rero mwebwe mubona amazu ahambaye hariho abaengineer b'abarundi babikora hariya ariko hariya bakabemera baje ngaha naho nibatse ko kumwavuga ngo ntamuvugishwe mege wawe aho vuga ivy'iwacu birasuzuguritse ivy'iwacu nta nibaje ntabishoboye nubwo ntavyo bishobora ugasanga niho biva reka tuga kuri BMBC kuri BMBC Homes
muravye igihe mumaze muriko murabaka mubona muzu yaheza ryari mbega niho muri diaspora city haza harinjira wahejeje inzu canke bazokwinjira rimwe bose ku vyerekeye kwinjira deja duprevoye yuko mu mpera z'uyu mwaka donc byagora urazi yuko yego hashobora kuba ama imprévu mugabo ku mpera z'uyu mwaka wa 2024 aya mazu azoba ariko arabamwe abantu mu mazi abiri ego kubera donc biravana ni navuga gute byagoranye janvier nshaka kurenga aya mazu atabamwe abantu kuko deja n'abantu bazoza baje muri vacances ba telefone ati inzu igeze nyene w'inzu araprevoye kuza vuba cyane donc itegezwe kuba yaheze hama agashobora kuyinjira n'abandi bose nuko kandi ikindi naco fata umwanya wo gushimira aba client bo ngaha ko harimo n'abarundi baba ngaha nyene baguze kandi ari bangahe muri Kenzo when shop ikiga mugabo bari ego ni nk'ibyo mugabo murabanga babiri ego murundi ari ngarinza kugira conference kandi akariha amahera atari pa credit akariha cash ni ibintu biryoshe cyane turakwaje n'abandi rero kugura diaspora city irahari kugira ngo mushobore kugura mwubakirwe neza na BMBC ego eka tubashimiye cyane kubera ko iyi nzu nkuko mubibona urabona ko iheze vuba isigaje ibintu by'amarangi gusa inyuma y'amarangi turayikorera tuzoyatevya ngo atebere muri douane oya turayikorera rero ibintu byose nkuko mwabibonye mu mastoke birahari bizokora iyi projet bisanzwe biri ngaha rero umwanya muto usigaye naho twokongera ko akanya gatonya uzoba umwanya muto cyane ku buryo abantu bazoza mu mazu yabo vuba ego mwaravuze utubijya two muri diaspora city abantu bubakiwe aya mazu barazi ibintu byose bizaba birimo ngaha anye canke hari du surprise mwo babikiye bazobona bayinjiye canke si atari sokamo tubwira iki ibintu bizaba bigize iki kigwati canke iyi site abantu batazi kubwira bavuga ati shani numva bose kulansa site yindi cette fois singira ngo ushaka ko nafise haravugura muri diaspora city mugabo nshaka kuyarondera mwakuza kugira ngo ndazi ko muri kumurubaka n'ahandi nzobe mu wa mbere baguze kubera ko numvise ko hano mabsite bubatse ari mu ibintu ngene biri special yego igihe watugendeye muri diaspora city waratubajije ati hari nk'abantu ushobora gusanga ataburyo bafise bwo gushaka kubaka ama maison en étage turafise ikibanza mwitenga ari ama maison asanzwe amazu yo hasi ego bisigura ngo nawe utariyandikisha hariho naho nyene haracasigaye umwanya ushoboye kwiyandikisha ushoboye kwiyandikisha uronke inzu wubakirwe na BMBC Nyitenga amazu ama maison simple ikindi naco akabijya kujya twavuze muri diaspora city hariho abantu baje ngaha donc batevye kwiyandikisha basha basanga ya nombre ya 15 personnes yamaze gushika basha tubarenvoyer hajya muri diaspora city niwe ko barubakirwa donc babaye complete n'abandi bace biyandikisha kubw'ibyo rero ubu bijya ni byinshi ngaha deje batangura kubaka amazu yose ya BMBC atangwa kubaka harimo amatara n'amazi kuko abakozi bashaka gukora no mwijoro hariho abaprolonge bagakora mwijoro bakazoruka bwati je nkuno mu gatondo sinameze neza reka byo guprolonge na equipe yanje dukore mwijoro donc bakora hariyo amazi n'amatara mona byibonera mwe yewe mwaza mwijoro makona ko amatara yego nivyo hanyuma ikini kandi ama projet yacu yose ni kuvuga azoba ari muri bijya bavuga ngo compound donc azoba ari clôturé ariko inzu imwe izoba ari ukwayo yigenga muri clôture rero nahagusanye ni hose ni hose hanyuma ngaha hazoba hari cyo kimwe nk'ahandi amakamera ni kuvuga nta muntu azokwinjira muri quartier aje gutembera gusa ataje kuraba umuntu ni kuvuga hari imbere ku muryango hazoba hariho umusiti hanyuma azotelefona muri iyi nzu ababaze yuko umuntu aje bavuganye basanze batavuganye bizokunda ko yinjira ariko kandi n'amabarabara azoba ari meza cyane nico kimwe n'ahandi ubusitani buzoba ari bwiza kuko ngaha hazoba hiyaguye gusumba hanyuma hazoba hari na ya systeme nyene twababwira y'amatelefone y'amakamera n'ibindi bintu byose
abakiriya bacu bifuza basanzwe bakoresha mu mahanga iyo basanzwe baba. ikindi naco no kwajuta ko turakora turekipa amazu. Ego. Donc umukiriya wacu inzu yuzuye. ego mu gihe kandi naho nyene kwideni kujya twabivuze avant. Yeah. Rero bisaba yuko uvugana n'ababijejwe muri BMBC ugashika mukadukontakta kuri ya numero 79 500 227 79 amajana 5 amajana 227. Muramenyesha BMBC ati je nari nkeneye kubaka donc ama equipement nubwo ibitanda intebe za bleu canke za vert. Ego ndakeneye akabati ndakeneye television ndakeneye kuzoza mfise impuzu zonyene. Muca mubivugana bakaguha devis bizotwara amahera naya uzoriha ukunuku canke ukariha cash ubwo nyene bakabizana bakabikonstarira bakabigushiramwo byose mukabivuga ukwinjira ufise impuzu zawe gusa canke azoye tuzikugura. Akandi kabijya naho twebwe abakiriya bacu habaye pani naho abari saa munani y'ijoro turaza kugira kurepara. Ego nibaza ko abarundi bariko barabona ko nkuko nabivuze mwatwe dusaba bariko barakora ibikorwa byo guteza imbere igihugu nubwo hari abantu babumva umengo Burundi buri hariya muri kwe abantu barajyanye barasinziriye mugabo muriko murakora. Mwaravuze ko mushaka guhindura igisagara kucubaka nyene mukigire Dubai. Miroir ifatanye na Buterere. Est-ce que murafite projet yo kuja mu quartier yandi surtout ya kera za Cibitoke za Mutakura Bwiza Buyenzi kugira ngo naho nyene mwubake mukora ibigwati bingana nkuko canke mwabanje kuja mu quartier mashasha ngira ngo ari yoroshe kuronka ibibanza. Bo ico muhereje ko nico arico ariko kandi leta yarashizeho umugambi w'ishusho y'igisagara. Rero mu Bwiza hariho amategeko ya leta yashizeho. Rero abantu bari mu Bwiza za ayo makartie magiye uravuga turabahamagariye muze tubacapire amazu leta yashizeho kugira igisagara gishobore kugira gusa neza. Kubera ko biragoye nko mu Bwiza kuronkera ahantu hangana uku carimwe ariko hariho abantu duronka bagafatanya ama parcelle bagagurishiriza rimwe canke bagasaba yuko twobacapira ibintu bo kubaka bisa neza bijanye n'igihe bijanye n'umugambi wa leta dusanzwe tubikora. Rero nabo nyene turabahaye ikaze. Ego bon comme ntatega tugira abantu baze kugura amazu ngahanye reka tubwira ati félicitations abantu baguze amazu yo ngaha cyane vuma barako bariko barubakirwa niba hari bari hanze bazota bashikira mu mazu yabo batekaniwe kandi tubwira n'abandi batashoboye kuronka muri abati ibigwati biracuzuye hariho Diaspora City n'amazanga Diaspora City. Diaspora City no kuvuga ubu tuteganya kwashira amazu imiryango irenga amajana 2. Imiryango irenga hari amachance ko bashobora kuba bonyarutse bakaronka inzu. Hariho mwitenga mugahahe mwitenga niho hari. Ego sino mugahahe hari prise haraheze. Ego amazu yaraguzwe niho ngaha mwitenga haraheze no ngaha Miriware 1 yaraheze asigaye tenga na Diaspora City ariyo Miriware 2. Iyi ni Miriware 1 yaraheze. Naje haduza n'ahandi nimucika intege nimucikira abantu mukiriko bararondera amahera nimucika intege. Ego naganda bashimire sinzi ko mufite mwabwira abantu bako baravye sose ni bari ku ma projet yanyu yo muri future canke ari ibintu mwifuza ko bamenya imbere ko tubasezera. Ego jewe atangurana neza barabizi. Okay jewe reka ntangure les femmes d'abord. D'accord ça twakubahirije madame. Ego turafise ibintu byinshi tubatekereye tubabikiye mu twiture. Hariho abantu bashobora kubona tuko durakora ibiganiro mwaradusanze ubwabo ubu mudusanze muri BMBC Homes Miroir 1 naho nyene n'ikigwati ariko hari abantu badakunda ibigwati ntitwo bibahora turubaka ama parcelle yiwanyu aba tukunda kwita aba particulier donc tukabakira mu matongo yiwanyu tukabakorera ivyigwa tukabubakira ibyo twabikoze kuva kera ni system y'ibigwati taratangura mutwiture ama numero ya mukadukontakta turakoresha ama réseaux sociaux BMBC group barakwishura nukuri na numero nabahaye 79 500 227
code ni plus 257 nyene mudukontakte turabishura nta message nimwe twirengagiza iyo mwubatse mwubake neza hamwe na BMBC. Merci. Murakoze cyane mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Saline. Siren Vibes. Siren Vibes. Ego. James agabazo kangira mpereze kumara parcelle nturabona hajya yanyiri vide. Ubone nyine kajaga parcelle kanga. Kaye mugashanga inzu imeze gute. Ko mura kangana n'icumba kimwe. Iyahe. Naga parcelle ubona hajya hagati y'izi zibiri nyene. Kaje nako karaye. Hajya rero ni hanini. Hajya ho kuba kwa etage ya niveau 4 uravyumva. Iko ego vraiment nukuri n'inzu nk'iyi yojayo. Koja tuyigira ahantu hotel. Gacha imeze parking burebure. Ego. Tout est possible. Ufise are imwe bazokubakira. Afose bwana ba engineer natwe duske turaba engineer. Birakunda. Nombo ni nga mu Burundi gusa dukenera ahantu hari nk'abantu bamaze gutembera nka za Ethiopia usanga abanyagihugu bubaka hejuru kubera ko hasi usanga ari ibikorwa vya leta parking amafosse septique ibintu vya connection n'ibindi ariko urumva nga mu Burundi usanga umenga ushaka kijardin kingana nk'uku parking yo hanze ariko nyene two turavyara Burundi goye dutugenge neze kandi abashimire cyane nizere ko muzosura mukaduhamagara mu itenga no mugahaye kugira ngo twatembere hose ku muntu yifuza kuzokora na BMBC azobe azi ibikorwa muko murakora byo kuri kandi muronke na mérite muronke na macourage kubera ko birankoraje aussi n'abaje n'abandi bavuga ati BMBC ko arubaka bagize ukuntu pourquoi pas moi nanje nashaka kubishobora hanyuma dushimira abantu batura dushimira abakiriya ba BMBC dushimira abakunzi Siren Vibes twizere ko mwagiwe n'ikiganiro naho gutaha mukindi kiganiro canke twagiye mugahaye canke mwitenga sivyo none je ndahari kuganye sivyo none muze murantumba bye bye Siren Vibes TV.